kino gihe igihugu c'u Burundi kigeze aho umwasi ashaka. Ivyo bamwe bobiharira babahinga bazi kunyegeza umwotsi inzu iriko iratokombera, ariko abandi benshi ndizera neza yuko bovyemeza yuko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba. Naho biruko dutegerezwa kuguma twiyumvira ukuntu izo ngorane twozivamwo, ukuntu izo ngorane twozitorera inyishu. Mumenye neza, si ngorane zo kubura ibitoro gusa, oya, ahubwo uku kubura ibitoro ni ingaruka z'izindi ngorane zikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agwaye malariya ukabona ibimenyetso ku mubiri, ni ukuvuga yuko ivyo bimenyetso haba hari ico vyavuyeko. Nico kimwe n'irikena ry'ibitoro. Irikena ry'ibitoro ni ingaruka canke n'ibimenyetso vyibonekeza vy'ibindi bintu biba vyabaye. Ubusuma, intwaro mbi canke intwaro itabereye, ibibazo vya politike, voilà. Ivyo vyose murumva yuko bizana ingaruka mbi nyinshi. Urumva rero abanyapolitike barashikiriza ingene babona izo ngorane zohera, kandi natwe murazi yuko tumaze kubereka inzira nyayo yodushikana kuri ya mahoro. Umunyapolitike nawe aravuga yuko ingorane ziriho kandi zikomeye, akagerageza no kwerekana umuti wotuma izi ngorane zihera. Uwo nawe ni Onezime Nduwimana, yahoze ari umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uburundi ni igihugu cahomvye. Abavuga ngo igihugu ntigihomba baratira agashambara baze baraba Uburundi. Ati Uburundi fyiriri, Uburundi yo mwabubonye, ati Uburundi bwahomvye, voilà. Ati ubu ntikiri inkuru y'imbarirano, ati uwo biharira aratiza agashambara aze yirabire mu Burundi. Mbega nawe ukabivuze ni kubibona? Aho abantu batakigira iyo bacira nayo bamira, nta gasukari, nta gitoro, nta mazi, nta kazi, nta matara, bose baridoga. Mbere gushikaho naho umukuru w'igihugu wenyene yidoga ngo abo bakorana nibo bamuriye. None ibi bisigura iki? Uwo mugabo wa CNDD-FDD bahora bamwemera gose. Reka twumve insiguro abiha. Ivyo bisigura ko abatwara igihugu cabananiye, bene umurango babona abatwenga bitwengera. Ivyo bisigura yuko abari ku butegetsi vyabataye kuw'amazi kurongora igihugu. Nawe niko wowe bibonaga ntuzi? Abagerageje gutura inyishu zose kugira ngo igihugu barabe kucuka ugorora biciye mu biganiro hagati y'abarundi, eka mbere hari n'abashatse kugira ngo barabe ko vyokoroha baritwara. Uburundi buratsindwa, sentare y'akarere iraca urubanza kugira ngo ivyabaye mu 2015 bihinduke umugani, maze abantu begerane batangure kubona kurabira hamwe uko vyogenda, bahambe agafuni k'inziga. CNDD-FDD n'akagwe kayo k'abasirikare karavyanse, kuko kuri bo kuganira canke kwicarana n'abandi bisigura gutakaza ubutegetsi. Voilà. None ibi bintu uyu muntu ariko aravuga, yoba ariko aravuga ivyo atazi? Umuntu yabaye umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD. Ati abo bantu kwicarana n'abandi babona yuko boba batakaje ubutegetsi. Ati vyoba bigoye ko abanyagihugu bosubira kubizera. Nico gituma rero baguma bakomantaza imitima, batumva ijambo ibiganiro. Aho gufata inzira rero yo gutora inyishu z'ibibazo, baci bavuga batereka vyose tuvyikorere, bintu abantu bose. Gucuruza nibo, gukora ibikorwa vya leta nibo, kugura imiti no kuvura nibo, gucuruza ibiribwa nibo, gucuruza inzahabu n'ibitoro nibo. Aya majambo uyu muntu sinibaza yuko ariko avuga ivyo atazi. Ibintu vyose nibo babikora. Urudandazwa nibo, imiti nibo, ivyandagutakiye, inzahabu nibo, igitoro nibo.
vyose nibo bwara akaba ari naco gituma vyarushe bikaba itakataka. Ibyo rero bica bibajegeza bikabananira kugeza naho bonyene batangura gutyozana batana kumwikomo. Basha yamahera rero agatangura kubaborera bagatangura gutyozanya none harabatyozanije aba nawe gushika naho n'ivy'amabanki bavyinjiramwo nk'ibanki nkuru y'igihugu bagava bayihindura igisata kimwe mu bisata vyo mu biro vy'umukuru w'igihugu atahandi biba kw'isi. Akagwi k'abasirikare rero kariye igihugu ubu kararengewe. Ataka ukagwi k'abajenero bariye igihugu ubu kararengewe. Voilà, karengewe gutega wa mugabo. Aho uri kuvuga ivyuzi kabisa. Aho kararengewe. Besigura twumve. Nikagishoboye gutunganya ivy'igihugu. Nabo bashize mu mabanga bashiraho abataco babishoboye kugira ngo bumvirize bakore ataco bashikiriza ciciyumvira. Naco gitugumirwa mumva batana kw'imyikomo wireye ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere. Unuvuze ngo ndafashe ibintu mu minwe akaruhira kwidoga gusa. Ngira ngo ni hamwe umushikiranganje wa mbere yavuga ati jewe nzovuga ukuri nigendere. Voilà, umengo yavyikuyeko, umengo nta kibirimwo. Rero kwibi bintu ariko aravuga umengo n'ukuri bagabo. Nta nyishu rero bafitiye ibibazo vyarabarenze kandi nta rundi rukiza abarundi bashobora kubitega ko na gatoya. Ati bararengewe nta nyishu nimwe bafise ku bibazo biri mu Burundi. Igitoro batubwira kugira kiboneke turindira amavoka yame nikawa, ariko mu kurindira ngo tube turicomokera n'amaguru. Ati rero harababiye ko ubu nta nyishu nimwe bagifise. None ko atanyishu boshobora gutora, inyishu izova he? Yoboneka gute? Voilà, ico nico kibazo gihambaye. Abo batwara bonyene bategerezwa gutanga imihoho vuba bwango. Inyishu ya mbere atanga aravuga ati bonyene babwirizwa kwemera bagatanga imihoho. Canke abanyagihugu bakabiyirukanira. Kubirukana rero bashobora gukorwa n'abasirikare bakuvuga inzego z'umutekano z'u Burundi, ugwaruka kwihaye amabarabara washaka mbere wumvirije na bamwe mu batwara n'abanyene baravyipfuza barabona ko vyabananiye. Inyishu ya kabiri atanga avuga ati abajejwe umutekano abasirikare n'abapolisi ati bonyene barashobora gufata ico kibazo mu ntoke bakirukana ubwo butegetsi bubi. Abanyagihugu nabo cyane cyane ugwaruka bakaja mu mabarabara bakiyamiriza iyo ntwaro mbi. Aha nkumva gute? Abadashaka gusa kuva kwizima nabo bagiye baterekwa mu mabanga badashomboye ari nabo bataye mu kaga ico gihugu. Ariko rero batereza kugenda atamaraso asesetse. Amaraso amaze guseseka mu Burundi ni menshi kandi birashoboka kuko ivyo bigakorwa atamaraso asesetse. Abo bantu bakemera bakagenda atamaraso asesetse. Abasirikare bagafata ubutegetsi atamaraso asesetse. Abantu bakaja mwibarabara bakiyamiriza iyo ntwaro atamaraso asesetse. Vyoshoboka? Nawe ni kuvyumva? Urumva ariko aratanga inyishu. Voilà, muzumvirize neza. Uko nabonye nuko ndabumva bamwe uwo baturu uwo muzigo w'igihugu boba batomboye kuko bararemerewe. Nimubone hari habidadira no kwihagarara ko gusa agatima gusa ubundi ho bobona barasubije mu mahoro atankomanzi bo kwiruhutsa. Ati yo baraheze hasigaye kwidadira gusa. Voilà, nawe ni kubibona. Abo bantu bo basigaye bidadira gusa ibindi vyaranze. Bara murumvise inyishu umunyapolitike atanze. Ni vyiza ko muza murumva ivyiyumviro biva muri bamwe n'abandi kucerekeye inyishu yotorerwa ibibazo Burundi burimo kino gihe. Biruko ibi bintu avuze kwaba ukwiyerekana kuja mwibarabara abantu bahagira imyiyerekano bakiyamiriza ubutegetsi, ivyo twama twabivuze
ko nayo ari imwe mu nzira zishoboka, ariko tukavuga duti mbega kino gihe vyoshoboka? Mbega kino gihe abo bantu ntibahava bagutako ibiranduzi vyose, amashavu yose bafise bakayagutako bati ntaco tukicera, reka tugende tugiye mugabo aba tubacikane? Navuze yuko ata maraso yoseseka, muribaza yuko vyoshoboka yuko ubu abasirikare bogira kudeta canke bagatembagaza ubutegetsi? Vyoshoboka ata maraso asesetse? Birashobora gushoboka canke ntibishoboke? Mbega bishobotse inyishu yobibonetse? Ubwo butegetsi butembagajwe n'abasenedefdd nyene, bamwe bari muri ba bandi nyene, mbega inyishu yobibonetse? Izi nyishu zose nizo mukwiye kwiyumvirako, ariko ntimusige inyuma za nyishu twatanga. Bose tubiravye twaravuze duti inyishu ibereye no kwicisha bugufi. Ibibazo biriho mugabo hageze yuko abarundi twicisha bugufi. Ukwicisha bugufi kikaba arico kigwanisho dukoresha mu gutsinda inabi. Duti kwicisha bugufi ni kigwanisho cotuma ata n'amaraso na makeya aseseka. Kwe bivuze amaraso y'abarundi yasesetse, yamaze guseseka ni menshi, nta yandi maraso twifuza yuko yoseseka. Geze ngaha niho tuvuga duti twicishe bugufi. Batubwiye ngo mureke kugira mu miduga, tureke kuyigiramwo. Batubwiye ngo tugende n'amaguru, twigire n'amaguru nkuko babivuze, mugabo twebwe tugende n'amaguru tuzi yuko turiko twerekeza inyishu ku munsi umwe nabo bazoca bugufi, bakamenya yuko abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kubaho neza. Twe tuvuga duti hagarika kuja mu kabare, hagarike ibinyobwa vya Brarudi, duhagarike kurya inyama, duhagarike kunywa amafanta, duhagarike kugura ibi na biriya mw'isoko, impuzu, ibirato n'ibindi, duhagarike ibijanye n'imyidagaduro. Izo modokari zabo tubareke bazigenderemwo banezerewe, voilà. Atwe twicishe bugufi, twigire n'amaguru, voilà. Turerekana ukuntu ata muntu bazofata ngo yagiye n'amaguru, turerekana ukuntu ata muntu bazofata ngo ntiyariye inyama, bazofata ngo ntiyaguze impuzu, ngo ntiyaguze ijinisi, ngo ntiyaguze ikirato, ngo ntiyaguze endewani, ntawe bazofata ngo ntiyagiriye mu modokari. Abo ivyo bintu vyovyo ubikoze uko tuvuze nibikorwa vyivugira, ivyo bifise ijwi rihambaye, ijwi rirerire gusumba uko wewe uvyiyumvira. Turerekana ukuntu ba Martin Luther King babikoze, turerekana ukuntu ba Gandhi babikoze, turerekana ukuntu igihe Burundi bwikukira babikoze, voilà. Akoranije inama rukokoma y'umugambwe wiwe Iprona ko itariki 14 gushika itariki 20 yasavye ko hategerezwa kuba kwikukira mu Burundi. Urugamba rwa politike ruba ruratangwe. Iprona yacisaba abanyagihugu kureka kugura ibitandazwa vy'abazungu no kureka gutanga amakori. Nyuma rero yuko habaye amatora y'amakomine, ariko Iprona iratsindwa kubera ko ayo matora yabaye mu amanyanga menshi cyane. Nyanga mu vy'amatora murumva yuko yatanguye kera, ariko aho bisonzeshereje, aho bavugiye bati no akarenganyo nkaka turakanse. Ariko ivyo Iprona ntiyavyihanganiye, yaciye igenda kwerekana ibitagenze neza mu matora y'amakomine muri ONI yaciye irongeka abaza gukurikirana amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga mu mwaka 1961. Ico gihe n'abakenyezi baratoye, hari itariki 18 Nyakanga mu mwaka 1961. Niwe yavuze yuko ukwicisha bugufi canke ukudakoresha inguvu ari kigwanisho kidatsindwa, ari kigwanisho gihambaye ata muntu numwe yoshobora kugwanya. Twebwe rero turerekana yuko kino gihe atakindi kigwanisho abarundi dusigaranye atari iki. Tukerekana yuko arico kigwanisho conyene gishobora kudushikana ku mahoro arama. Cyo gituma twatanguye urugendo rw'amahoro. Twabonye ko ariyo nzira yonyene yotuma dushika kuri ya mahoro arama. Ibuke ico gihe abayiporona bakoresha ikigwanisho, babona yuko amatora ariko ategurwa mu manyanga, kandi murumva ivyahavuye biba. Ico gihe abari ku butegetsi
ahubwo amatora ngira ngo baza barayarangije, akarere baza baragateguye neza, iyindi migambwe iri ngaho gusa isa n'iriko irarorera. Voilà, iki ni kindi cigwa sa kubashikiriza ciharije ibi vyitegurwa ry'amatora. Turaza kwerekana ukuntu iyindi migambwe ibona amanyanga. Barundi kazi muriko muranyumva, reka ndababaze. Izi ngorane zose zamaziba tubona, zikadushikira tubona, tukagwa mu bibazo tubona. None aho ibi bibazo bigeze ubu, duhuje umutima n'inama, tugakoresha iki kigwanisho cyo kwicisha bugufi, tukibabaza twese, tukiyima izo nzoga, tukiyima kugira mu miduga, tukiyima ivyo bintu vyose twadondaguye. Aha ntimubona yuko wowe ari umuti urama? Bibiliya iravuga iti abari n'amatwi nibumve. Uwundi nawe ati reka mbwire gito canje ico uwundi cumvireho. Uwundi nawe ati uraba wumva birenge niwubarigwa. Ako nakabazo ndabahaye, ufise inyishu arayitanga. Ariko reka ndangize ndabatumirira kwifatanya natwe mu rugamba rw'amahoro. Turi mu rugendo rw'amahoro. Turifuza yuko abarundi tubaho mu mahoro arama, mu mahoro n'umutekano, aho twirukiye, aho twaruhiye tukaruhuka. Harageze ko abarundi tuva mu buryarya. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.